Ntuzongera gukinisha canke gufyinisha amaraso ya Yesu niwumviriza ibi bintu. Yohana niwe yabonye rya cumu. Igitabo tubona muri Bibiliya yera c'ubutumwa bwiza bwanditswe na Yohana. Iki gitabo canditswe na Yohana kandi niwe citirirwa. Ni Yohana umwe wo mu ntumwa za Yesu Kristo. Ico womenya nuko uyu Yohana ari wa mwigishwa Yesu yakunda. Wo kwibaza mu mutima uti none Yesu hariho abo yakunda cane n'abo yakunda buhoro buhoro? Nagomba ndakubwire twese Yesu aradukunda. N'ikimenyamenya nuko yadupfiriye twese ku musaraba ata n'umwe avuyemwo. Ariko aho ugeza kumukunda no kumurondera, nawe nihageza kuguhezagira no kuguha imigisha. Byumvikana iyo umubereye umunyamabanga nawe akubitsa amabanga. Yohana uyu yabaye umunyamabanga wa Yesu, kuko ikintu cose Yesu yagomba kuvuga yabanza kukimenyesha Yohana, maze haca imisi Yohana nawe akakibwira abandi bigishwa. Mbere akenshi wasanga Yohana yigwanditse mu gikiriza ca Yesu nka kurya k'umwana, kandi yari umuntu w'umugabo. Ariko kubera ko yari yaratoneshejwe, nico catuma ateta, maze akiyegamirira mu gikiriza ca Yesu. Ivyo rero vyatumye amenya amabanga menshi cane. Igitabo ca Yohana, iki gitabo ca Yohana ico gitandukaniyeko n'ibindi bitabo by'ubutumwa bwiza arivyo Matayo, Mariko na Luka, nuko kivuga cane ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana nzima. Suko abandi bavuga butumwa yoba Yohana yanyuranije nabo ubutumwa bavuze, oyaye. Ahubwo umuvuga butumwa wese yagira ikintu ashimikiyeko kuruta ibindi. Mwene data, raba ngaho munsi ya video urabona ijambo ryanditse ngo sabone, urifyondeko, fyonde no kugo rukumu ruraba hejuru aho bita jeme canke like, bishobotse ugire partage. Hanyuma nivyagukundira wandike no muri commentaire ugira icyumviro ushikirije. Ivyo bizotuma iyi video igera kure cane, ubutumwa bwiza bushike no kubo butarashikira, uzobufashije igikorwa c'Imana. Yohana uwo niwe yanditse n'ukuboko kwiwe iki gitabo c'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko canditswe na Yohana. Niwe yaciyandikiye. Yari afise umuvukanyi yitwa Yakobo, ise wabo yitwa Zebedayo, bakaba bari abanyegalilaya. Kandi karagasagara gakengeretse cane kagwiriyemwo abarovyi, kuko hari iruhande y'ikiyaga. Uwo Yohana niwe yanditse na vya vyete bitatu tubona vyitirirwa Yohana nyene. Niwe kandi yongeye yandika ca gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Ngira ngo murumva ivyo twavuze haruguru. Iyo urondeye Imana cane, ugasenga cane, ukayikorera cane, nawe ikuzuza imigisha n'imihezagiro.
ikakubitsa amabanga yayo yose, kuko yavuze ngo ntakizokora itabanje kwibira akabanga abasavyi bayo ivugisha. Iki gitabo Yohana yacanditse nko mu mwaka wa 85 Yesu Kristo amaze kuvuka. Nukuvuga muri ibi bihe vyacu coba kimaze nk'imyaka 2101. Ikindi twomenya kuri Yohana nuko Yohana yari umuntu avuga make, yari uwo bita mpora. Nukuvuga umuntu yivugira make, yitonda mu vyo avuga. Ariko tugereranije na Petero suko yari ameze, kuko Petero yari imvuzi. Mbere n'ibibazo vyinshi Yesu yabaza, Petero yishira imbere cane mu kuvyishura. Ivyo navyo ku Mana ntaco biyibangamira ko namba, kuko niyo yaturemye uko. Suko Yohana ataba abizi, suko Yohana yanka kwishura kuko atavyo yaba yumvise, oyaye, ahubwo niyo ngabire yiwe niko yari yimereye. Natwebwe murazi mu buzima busanzwe ko ariko tumeze. Uko Imana yaturemye uburyo butandukanye. Umwe usanga ari umuntu akerebutse cane, avuga amajambo menshi cane, ariko ugasanga uyundi ni umuntu yivugira make wa mpora. Ivyo navyo hari igihe navyo nyene biba bikenewe ko umuntu avuga make, kandi hariho n'igihe biba bikenewe ko haboneka n'uvuga menshi nka Petero. Imana idufashe cane. Hari abantu Imana ihamagara ngo bayikorere, bagaca bahera ku munsi wa mbere bambaye kositime, bafise n'ibitabo vya Bibiliya. Abandi bakambara imvutano canke bagakwembeka ibitenge, bagafata ibitabo n'indirimbo, bakirirwa bazunguruka mu bakristo babo canke se mu baririmvyi babo, babatega amaboko ngo bagire ico bobaha, ngo aho ngo Imana yababwiye ngo nimwankorera bazobaha ivyo mufungura. Mwijambo rimwe nagomba ndababwire bene data, si bose Imana yahamagaye uko. Imana mu guhamagara Abalewi yabahamagaye gukora igikorwa c'Imana gusa, ata kindi kintu bakora. Mbere n'amatongo ntibigeze bayahabwa, ntibadandaza, ntibarima, ntiborora. Baba ngaho nyene ku ngoro y'Imana, bagakora ibikorwa vy'Imana vyo ngaho mw'ihema ry'Imana nyene. Mbere n'imiryango yabo, abakenyezi n'abana nabo nyene bibera ngaho nyene mu nzu y'Imana. Guharura 3 ku murongo wa 13. Nico gituma abo baherezi batungwa n'ivyo ku ngoro y'Imana nyene. Ariko igihe Yesu yahamagara Yakobo na Yohana, aribo bene Zebedayo, basigiye insenga zabo n'amato yabo ise wabo Zebedayo hamwe n'abakozi. Byumvikana akaveresema, abo bakozi baragaha imiryango yabo, mu gihe abo nabo baba bari kumwe na Yesu mu gikorwa c'Imana, kuko bari bafise imiryango, abagore n'abana. Rero iyo miryango yasigara itunzwe na kaveresema ba bakozi bazana ku mugoroba canke mu gatondo. Kandi muribuka ko Yesu
yari yarababwiye ngo naho mwahevye abagore banyu n'abana banyu kubw'ubu butumwa bwiza muzobishumbushwa umurengera. Hamwe n'ivyo rero, namba utari mu barewi canke mu baherezi, kuko nitwobideha abaherezi n'abarewi n'ubu baracariho, kandi Imana ibadukomereze ibongera imigisha, kuko nibo badufasha mu bikorwa bitandukanye, nibo badusengera umwanya wari wese bakenereye baca bagufasha, kuko bama bari ku ngoro y'Imana umwanya uwo ari wo wose. Imana nibahezagire. Ariko namba wewe utari muri abo, mwene data, korera Imana, ariko uwundi munsi uje kurondera rasiyo y'umuryango wawe, kuko na Bibiliya bivuga ngo udakora ntakarye. Mariko igice ca mbere ku murongo wa 17. Basiga insenga zabo na Zebedayo n'abakozi, hanyuma bakurikira Yesu. Impanuro no guha mwene data, naho woba uri umurongozi wa korare, reka kwirirwa urazunguruka muri abo baririmbyi bawe ubatega amaboko, kuko uguhaye 1000 ejo ntazosubira, uguhaye 5 ejo ntazosubira. Ahubwo korera Imana ku misi yashinzwe. Iyindi misi ja korora inkoko, ja korora ingurube, ja korora impene, rima itomati, rima amashu, rima irengarenga. Ivyo bintu niwabikora uko, umwaka umwe gusa uzoba usigaye nawe ufasha abatishoboye, kandi n'igikorwa c'Imana uzogikora neza cane. Nakari ijambo ry'Imana riravuga ngo udakora ntakarye. Abitesalonike ba 2:3 ku murongo wa 10. Hari n'ahandi havuga ngo gutanga bizana umugisha biruta guhabwa. Reka dusubire kuri uyu mwene data, umuhungu wa Zebedayo ari we Yohana. Kandi mwibuke ko aba bahungu ari bo nyina yasabiye kuri Yesu ngo umwe aze yicara iburyo uwundi ibumoso mu bwami bw'ijuru. Matayo 20 ku murongo wa 20 nyene. Twababwiye kandi ko Petero ari we yari imvuzi, yarakerebutse cyane gusumba abandi bigishwa ba Yesu. Nikimenyamenya niwe yaciye ugutwi kwa wa musuku w'umuherezi mukuru. Aho hose ryari ishaka ryo kugwanira umwami Yesu. Igitangaje kandi gikuru nuko Yohana nawe yari mporampora, umuntu yamatekereje yivugira make. Ariko aho naho havuye ikintu gikomeye cyane, kuko Yohana wenyene niwe yabonye Yesu acumitwa icumu mu rubavu, kuko abandi bose bari bahunze kera. Reka tuganire kuri ivyo gatoya. Yesu Kristo bakimufata, twarababwiye mu cigwa caheruka ko bamusanze mw'itongo ry'Getsemane mu gaturuturu nko mu masaha 9 ashira saa 10 z'igitondo. Yesu bakimara kumufata bamujanye, abigishwa biwe barasabagiye, umwe wese arahunga. Nk'uko ijambo ry'Imana rivuga ngo nzokwita umwungere intama zisanzare. Abo bigishwa bamaze gutatana, babiri muri bo nibo tubona bagerageje uburyo bwose, kandi Imana ibahezagire cyane.
turabona Petero yaragerageje aratimba ngo aza aragenda asoboka. Bibiri ivuga ngo barenga nawe agira gute arenguka, barenga arenguka, bakata ikorosi nawe arikata, gushika bamujanye kwa Pilato, bamujanye kwa Kayafa. Aho hose Petero yagenda amukurikira, kuko yari yarabisezeranye ngo no mu rupfu tuzojana, kubera urukundo yakunda Yesu. Ni naco gituma yamugwanirira. Harya yacugutwi kurya musuku umuherezi mukuru. Harya hose ryari ishaka ry'igikorwa c'Imana. Petero rero ageze kwa Kayafa ngo asanga bacanye umuriro mw'iboma ngo ahantu hagati mu kigo, yota umuriro nawe mu bandi. Uyu Yohana nawe uyu nyene yanditse iki gitabo, Bibiri ivuga ngo wa mwigishwa Yesu yakunda, ngo yarazinanye n'umwe mu baherezi bari aho nyene bariko barica Yesu, bariko baracira urubanza Yesu. Ivyo vyatumye Yohana bamurenganya, abandi baramujana bamushikana mu vyicaro, bamushikana imbere ahantu yumviriza urubanza, kandi ntibigeze bakema ko ari mu bigishwa ba Yesu. Kubera iki? Kwa kwivugira make. Kubera iki? Kwa kwibera mpora. Ivyo Imana yari yabigize uko kugira ngo bizotugirire ikimazi twebwe abashikwako n'amaherezo y'ibihe. Kuko iyo hataba Yohana, iri cumu ryatowe mu rubavu kwa Yesu, ntaho tuba turibona. Mariko ntiyaryanditse, Luka ntiyaryanditse, Matayo ntiyaryanditse, keretse Yohana uyu yavuze ngo intahe yiwe ni y'ukuri, ngo wabibonye niwe yabishingiye intahe, ngo intahe yiwe ni y'ukuri, ngo nuko ngo haza abasoda ngo bamucumite icumu ryo mu rubavu. Harya amajambo y'Imana arabivuga neza ingene Yohana yabibonye. Tusomyeho gatoya twobibona, canke se twobivuga no ku munwa nta ngorane kuko twihuta. Bibiliya irabivuga neza ingene ngo abasoda ngo bavunye amaguru ya Yesu. Nukuvuga nagomba ndababwire, Yesu igihe bamufata, mwumvise ko hari mu gaturuturu, baramujana kwa Pilato, kwa Kayafa, kwa Herode, amavayevye, gushika bamujanye kumubamba igorogota ku musaraba. Aho hari sangapi? Bamubambye saa 3 zo mu gatondo, nto bamukomereye nk'imisumari, hanyuma amara amasaha 6 amanitse ku musaraba. Na vya bisuma bibiri vyari bambanwe nawe, umwe iburyo uwundi ibumoso. Hanyuma rero guhera saa 6 saa 6 gubwira kabiri ukwira igihugu cose, haba ugutingita gukomeye, haba imituragaro. Cari kimenyetso cuko habambwe utagira igicumuro. Ariko Yesu yikoreye ivyaha vyacu, yemera kutugira mu gishingo. Rero hageze saa 9 niho Yesu yacikana, ngo ahamagara bari hirya n'abari hino, aravuga ati byo kubacungura birarangiye. Ajondamika umutwe aracikana. Haleluya, nushimwe Yesu. Hanyuma rero ngo abasoda baraza, ngo bavunagura amaguru ya vya bisuma vyari bambanwe na Yesu. Baravunagura. Ngo bashitse kuri Yesu, ngo basanga yamaze gucikana, ngo ntibaba bakimuvunya amaguru. Haleluya. Ngo kwari kugira ngo ivyanditswe bishike, ngo nta nigufa ryiwe rizovunwa.
byari byaravugishijwe hariya muri Zaburi 34 ku murongo wa 20 ngo nta n'igufa ryiwe rizovunwa. Bamaze kuvunagura amaguru ya bijya bisuma, bashitse kuri Yesu aho bomuvunya amaguru basanga ngo yamaze gucikana. Vyumvikana bajya basuma babavunagura bakomeye, bari nko kubahohosha, kuko ngo aba bayuda ngo bariko baritegurira isabato yagomba itangure ku kagoroba saa 12. Isabato yagomba itangure, bariko baritegura ati tubice n'ingoga tubakure ku misaraba, isabato nitangure. Bakiri ku misaraba, nukuvuga bubaha isabato cyane gusumba ivyaha bakora. Nawe niwibaze kwica umuntu, kurenganya umuntu, waheza ukacuvuga ngo reka nubahiriza isabato, Imana bizonjane mwijuru. Ubuzimire budasanzwe, Imana idufashe cyane. Nuko rero Yesu yacikanye ku mugoroba ku munsi wa gatanu, ariho bita vendredi, ku mugoroba saa 9 niho yacikana. Baja kumuhamba umugabo yitwa Yosefu ngo w'Arimataya, niwe yagiye gusaba Pilato ikiziga ca Yesu. Pilato ngaranatangaye ngo ngo yamaze gucikana, nta kundi genda mumujane amuha icete cemera kuza gutora ico kiziga. Ngo hanyuma na Nikodemo, umwe mu banyabwenge b'ivyanditswe, ngo yari umwigishwa wa Yesu wo mu mpisho. Muribuka neza ko ari umwe yaza mwibanga aje kuri Yesu nijoro. Haleluya. Ngo yagumye ari umwigishwa wa Yesu mu mpisho. Uwo nawe ngo araza, kintu cyanezereye cyane. Uyu Yosefu w'Arimataya ngo yazanye amashuka yiwe yera derere, amashuka yera derere. Ngo yari afise ngo nimva, ngo yari yakorogoshowe mu kibuye. Nuko iyo mva rero ngo niyo yaciye ategura guhamba mu mwami Yesu. Nikodemo nawe ngo azana ngo ikivange cy'amavuta, ngo nk'ibiro 50. Nimunyumvire bene data, amavuta ibiro 50 by'amavuta atamirana, amaparufe, bintu bikomeye bihumura neza. Nikodemo azavyikoreye, umwami wanje yampariye ibyaha, umwami wanje yatumye mvuka ubwa kabiri. Reka ngene nikoreye ibiro 50 by'amavuta yose ndayamuherezako, kuko yankoreye byinshi bitangaje. Namwe nimwibaze ibiro 50 by'amavuta atamirana, parufe z'ibiro 50, we wumva zingana iki? Imana idufashe cyane. Kuri uyo mugoroba Yesu ararahambwe. Nukuvuga guhera twiyumvire ko bamushize mu mva nka saa 10 cyangwa saa 11. Kibaze ko baba baramushikanye mu mva, ariko nagomba mvuge gatoya. Bamaze kumushikana mu mva, aya masaha yo kuva saa 11 saa 12 kubandanya gushika saa 6 z'ijoro, umunsi wa mbere wari uheze. Murazi ko umunsi hera saa 6 z'ijoro. Nukuvuga umunsi wa mbere Yesu yarawumaze mu mva. Ayo masaha yari ay'umunsi wa mbere, nukuvuga vendredi gushika saa 6 z'ijoro, umunsi wa mbere wari uheze. Hanyuma guhera saa 6 z'ijoro zishira samedi gushika saa 6 z'ijoro za samedi, wundi munsi wa kabiri wari uheze. Hanyuma uvuye kuri samedi ugashika saa 6 z'ijoro, kandi uvuye kuri saa 6 z'ijoro za samedi gushika muri ka gaturuturu ka dimanche, ariho ku munsi wa mbere w'iminsi ndwi, aho umunsi igira gatatu wari wuzuye. Byumvikana iminsi 3 Yesu niyo yamaze mu mva. Naho iminsi hari umunsi wasanga ari amasaha make, mugabo waba waharuwe. Iminsi 3 rero yagiye kuzura neza mu gaturuturu. Harya mu gaturuturu babagore bagiye gusiga ikiziga ca Yesu, niho wari umunsi ugira gatatu ku wa mbere w'iminsi ndwi. Ngarutse inyuma gatoya,
ngaha Yesu ariko arabambwa. Turabona neza ingene Petero igihe bari kwa Kayafa, igihe bari hahandi ariko arota umuriro, twumvise ko Yohana ngo yari afise umuherezi bazinanye, uwo niwe ngo yamusabiye arashika hariya imbere mw'iboma aho bashira urubanza. Hanyuma ngo Yohana niwe ngo yaciye asubira inyuma abonye Petero ko banse ko yinjira kuko atawumuzi, ngo aragenda abwira ngo umukumirizi ariwe musiti, abwira umusiti ati uriya muntu mureke yinjire nawe. Nuko Petero abona kwinjira abisabiwe nande? Na Yohana. Yohana nawe yabisabiwe nande? N'umuherezi bazinanye. Nta wigeze atumbera Yohana ngo amubaze ngo wenguru wahehe, oya, kuko yari asanga ari umuntu yivugira make, bibaza ngo nuwo mu baherezi, kandi kuko bari babonye ko azinanye n'umuherezi mukuru, bibaza ati nawe ari mu bariko barica Yesu. Kumbe Imana yabigize uko kugira ngo adutohoreze amakuru neza. Petero akize kwinjira, kumwe yarameze, kumwe atigumizamwo ijambo, kumwe ibigumbagumba vyiwe vyari bimeze, batangura kubona kumengo arababajwe n'urwo rupfu rwa Yesu. Niho ngo wa musiti Bibiri tubwira ngo umukumirizi umwe inshoreke ngo w'inshoreke ngo aramubaza ngo wewe ngo burya ngo nturi muri bo, ngo ntiwari kumwe na Yesu. Petero ararahira ati ibyo uvuga nta n'ibyo numva, ati ibyo uvuga Jesi ndabyumva, ati ibyo si byo namba. Petero arahora arashika hariya aricara. Haheze umwanya inkoko ikirabika, nuko uwundi mwanya ushitse haza ngo uwundi muntu avuga ati wewe kumenga uri muri babandi, uri mu bigishwa ba Yesu. Petero arahera ati jewe ibyo muvuga ntabyo nzi, n'uwo muntu ntawe nzi. N'ubundi haza uwundi ati wewe ikimenyamenya n'imvugo yawe irakuranga, kandi we nakubonye muri rya tongo nakubonye. Petero nimba yibaje ati nkeka babonye ko arije naciye ugutwi wa muntu. Petero ubwo nyene ngo acararira, inkoko isirabika. Yesu ngo acarakebuka araba Petero amwibutsa rya jambo ati nari nakubwiye ati inkoko itarabika uzomaze kunyihakana gatatu. Nuko Petero ngo acarasohoka arenga irembo arira. Guhera ubwo vya Petero vyagarukiye ngaho kubwo gukurikirana ivy'urupfu rwa Yesu. Petero agenda ararira yihanira mu mutima ati jewe ndihakanye umwami wawe, ndamwihakanye, nari narasezeranye ko nzomukurikira gushika no mu rupfu. Mbega yemwe nzomubona gute ngo ndamusaba imbabazi? Agenda arihanira mu mutima. Nagomba mvuge kuri Yohana kubera kwa kuntu kwivugira make vyaratumye bamugumiza aho yagumye aho nyene, urubanza ruracibwa, bamuvanaho bamujana igorogota. Yohana nawe bari kumwe ari mu baherezi bakuru, umengo nawe ari mu bagiye kwica Yesu, kumbe ari mwiperereza. Nuko bashitse igorogota, aho hose Yohana niwe yarasigaye mu bigishwa ba Yesu. Niwe rero tubona Yesu ngo amanitse ku musaraba, harya ari mu gucikana, yitegereza nyina wiwe, kuko Mariya nyina wa Yesu nawe nyene yagumye akurikirana iby'urupfu rw'umwana wiwe gushika no ku musaraba, gushika zirya saha. Kirya gihe haba ubwira kabiri, abantu bose bariruka barahunga, abandi baratabaromoka, hasigara abasoda barinda. Yohana yagumyeho, Mariya yagumyeho, na Mariya Magadalena na Mariya nyina wa Salome, abo bose bagumye ko ari batatu abo bagore, kandi abo nyene nibo bazinditse kumva gusiga ikiziga c'umwami Yesu.
Petero rero ngo Yesu ngo agomba acikane, yitegereza Mariya nyina wiwe, aravuga ati Mariya usabwe umwana wawe, amwereka Yohana tehe ngurya umuhungu wawe, yongera ahamagara Yohana ati Yohana ati sabwe tehe nguwo mama wawe. Guhera ubwo Yesu akimara gupfa, Yohana uyu twumvise yaciye ajana Mariya, nuko ngo abaramure ikigandaro, abaramutunze, nukuvuga ikigandaro Mariya yakigiriye kwande kwa Yohana, kuko Bibiri tubwira ngo Yohana ngo yari umwe mu bigishwa Yesu yakunda, ni naco gituma yamubwiye ati urandabire mama, urandabire mamasha, uramumporeza. Yohana rero ajana Mariya, aramwihanganisha ati ihangane, ihangane. Nuko Yesu amaze kuzuka, ba bagore bazinduka kuwa mbere w'imisi indwi, Yesu arababwira ati mweho basha ntimutinye, ndazi ko murondera Yesu umwe yahambwa, ntari hano yazutse. Mbere ca mugenda mukwakwanye mubwira abigishwa banje, mubabwire ati munyaragase muje i Galilaya niho muzobonanira. Hari ijambo rikomeye babwiye, aranababwira ngo mubibwire nande? Na Petero. Haleluya, mubibwire na Petero. Yesu yarabonye ya marira ya Petero. Amen. Nawe Imana irazi amarira yawe, irazi amarira yawe mwene data. Aravuga ati mubibwire na Petero yuko ndi muzima, yuko nazutse, nzobitangira gushika i Galilaya, nzobitangira imbere gushika i Galilaya, niho tuzobonanira. Bashitse i Galilaya, muribuka neza Yesu ingene yagiye ariyereka abigishwa, arabwira Petero ati Petero sabwe Simoni mwene Yohana, mbega uranogera, urankunda, uranogera, waranoze neza. Bisigura ikintu cyaciye mu isekuro y'Imana. Haleluya. Bisigura umuntu yanoze, umuntu yasekuwe n'ijambo ry'Imana kanoga. Mbega uranogera, waranoze, urankunda. Petero avuga ati mugenzi, nukuri niwe wobimenya. Yesu yamubajije inshuro zingahe? Inshuro 3. Petero mbere ngo hakagushavura ati none jewe kwambajije inshuro 3 zose niki? Kumbe Yesu yariko aramwihanisha za nshuro 3 yamwihakana, yariko aramwihanisha, yariko aramwatuza kugira ngo amwemeze neza ko yamucumuyeko mu kumwihakana. Petero yishuye inshuro 3 nyene ngo egome mugenzi niwe womwe, egome mugenzi urazi ko nkunogera, mwami wanje nukuri urabizi ko nkunogera, naranoze, narasekuwe ndanoga, naranogejwe n'ijambo ry'Imana, naranoze, urazi ko nkunogera. Yesu acaramubwira ati ahura imyagazi y'intama zanje. Ubwa mbere amubwiye ahura imyagazi y'intama zanje, ubwa kabiri ahura ragira intama zanje. Guhera ubwo Petero abaronse igikorwa co kuragira intama z'Imana, co kuba umwungere w'ubusho bw'Imana. Petero kubera ko yaribuka neza ko Yohana ari we yamusabiye cya gihe ko bamurenganya irembo, musiti akamurekura, akaraba ingene bariko baracira urubanza Yesu. Petero ngo acana baribuka ati yo ndahawe igikorwa cyo kurongora intama z'Imana, none ga mwigisha uriya we bite? Petero acasabira Yohana nawe ati uriya we none bite? Uriya bigezo tuzofashanya canke wewe muhaye iki, azokora ibiki? Yesu yamwishe ati burya namba mvuze ko aziberaho mupfiki. Inyishu za Yesu gitangaza.
urya namba mvuze ko azobaho muviki. Muribuka neza Yohana uyu nyene yanditse igitabo cy'ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo cyanditswe na Yohana, niwe yapfuye inyuma y'izindi ntumwa zose. Muribuka ko yanditse iki gitabo cy'ubutumwa bwiza, yandika n'ivyete bitatu, asozera na Bibiliya yandika. Yesu aramwihishurira, amuhishurira bijya bintu byose byo mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana, n'ingene ishengero rizoja mwijuru, n'ingene Yesu azogaruka. Byose ivyo Bibiliya yose uko muyizi ikoranirijwe mu gitabo cy'ivyahishuriwe Yohana. Kubera iki? Umunyamabanga w'Imana, umunyamabanga wa Yesu